Amahoro neza mwene data, nizere ko aho uherereye ikiganza ciza c'Imana kiri kumwe nawe. Nibutse ko hari umuntu yigeze kwegera Yesu, aramubwira ati mwigisha mbaririra mwene mama tugabure umwandu. Yesu nawe yaramubajije ati mbega wa mugabo we, ninde yanshizeho kuba umucamanza wanyu canke kubagaburira ivyanyu? Rero ico gihe Yesu yaciye yongeramwo irindi jambo rivuga ngo murumva mwirinde ukwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava ku bihinda vy'ibintu atunze. Iri jambo Yesu yamwishuye niryo nibutse, nca nifuza yuko tworisangira nawe nkarikwibutsa. Kumbura uyu muntu yari yumva yuko yoba aguwe neza mu gihe ivyo basangiye n'abo bavukana barosubakira urubanza bakabigabura, bakagabura itongo, umwe wese akagira itongo. Ariko Yesu yaciye amwishura ngo mwirinde ukwifuza kubi kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava ku bihinda vy'ibintu atunze. Hariho abantu bacira urubanza ivyo gusenga canke agakiza, bakibaza yuko agakiza ari ak'abantu bagowe, agakiza ari ak'abantu bakenye, agakiza ari ak'abantu bafise ivyo basaba kuri Yesu. Mwaravyihenzeko. Uvyiyumvira nk'uko yarazimiye. Agakiza kagezweho, agakiza ni ak'umuntu wese ari kw'isi, waba uworoshe canke uwuhambaye, waba uwize canke utize, waba uri mu ntwaro canke utazirimwo. Agakiza ni ak'umuntu wese ari munsi y'izuba. Rero icyo turiko turavuga ku bugingo, ku munsi w'ejo twaravuze yuko umuntu w'umunyavyaha atihanye adashobora kugira ubugingo muri we. Ubugingo buba mu muntu muzima amaze kwihana ivyaha akava mu vyaha. Kandi twabonye ko abantu badakijijwe ngo bagenda bumvira ngo umwami w'abaganza ikirere ariyo mpwemu iganza abantu b'intabarigwa. Ubu rero ndiko ndakubwira mwene data, nuko ubugingo butava ku bihinda vy'ibintu umuntu atunze. Ntuzoronka ubugingo bwo mu mutima kubera ufise itongo rinini, amashuri menshi canke amahera menshi, ariko ubugingo twabonye ko buzanwa mu mutima w'umuntu na mpwemu yera. Kandi nongeye kukwibutsa, mpwemu yera atanga ubugingo busagutse, atanga ubugingo bwinshi, amahoro menshi, umunezero mwinshi, ukwihangana kwinshi, ni kuvuga ubusagutse. Twagereranije iryo jambo riri muri Yohana igice c'icumi ku murongo w'icumi, turigereranya n'iriri muri Yohana igice c'indwi ku murongo wa 37, aho Yesu yavuze ngo umuntu wese anyizera naze kuri jewe anywe, inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva muri we. Iryo ni ijambo ritubwira ko rishobora kutwereka ko izo nzuzi, ayo mazi y'ubugingo ari menshi, ntabwo ari amazi make. Ni ukuvuga rero mpwemu w'Imana atanga ubugingo bwinshi, ubugingo busagutse. Rero Yesu uwo muntu yaciye yongera amucira umugani hamwe n'abandi bariko baramwumva, aravuga ati habaye umuntu yari afise itongo rininiya kandi rimera cane. Rero yitegereje ingene ryameze, ariyumvira ati mbega none nziye nzokwimburira hehe bino bintu vyose? Ngo aca ariyumvira, yigira inama yo kwagura ibigega. Nkuko nawe warimye ukabona yuko uzokwimbura vyinshi udafise aho kuvyimburira, uca urondera stoke nini. Ngo aragura ibigega kugira ngo azoronke aho yimburira. Hama rero aravyimburiramo vya bigega vyose biruzura. Hama rero ngo aca yibwira mu mutima ati ndabwira umutima wanje, ni mutima wanje ufise ibintu vyinshi bizohitikirana imyaka myinshi, ruhuka urye unywe unezerwe. Maze Imana iramubwira iti wagipfuwe, muri iri joro barakwaka ubugingo bwawe, none ivyo wahitikiranije bizorya nde canke bizoba ivyande? Rero Yesu ariko aravuga ku bugingo bwo mu mutima. Uwo mugana wumuciriye yaciye avuga ngo umuntu yishingurira niko amera, atari umutunzi mu vy'Imana. Hari umuntu yiyumvira ko
uzoronka ubugingo mu mutima, ari uko utunze vyose, ari uko ufise na biriya, ariko na kiriya wakironse, na kariya kazi, n'iriya opportunité, na iriya promotion. Imana ntibonekera mu mapromotion, Imana ntibonekera mu biboneshwa amaso, kanatsinda n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo tweho ntituraba kubiboneka. Rero mwene data, ikintu ndiko ndakubwira nuko ubugingo bw'umuntu ntibuva ku bintu atunze, ubugingo bw'umuntu ntibuva ku bintu biboneka, ariko ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ukihana ivyaha. Wihanye ivyaha, Imana ikaguha inkomezi zo kubinesha. Hama ubinesheje, mpwemu w'Imana akaza muri wewe, komsa ubugingo bukaba muri wewe. Ndakwibutsa neza yuko abari mu rusengero bose si uko banesheje ivyaha. Urashobora kuba mu rusengero ukiri imbohe, ukiri umupagani, ukiri umunyavyaha. Yesu yavuze ngo icyanesheje umuntu kiba kimugize umuja wacu. Urashobora kuba mu rusengero utaratsinda ivyaha, hariho icyaha cyama kigutsinda iminsi yose. Nimba ari ukubesha, wamubesha iminsi yose, naho uvyihana uca usubira ukabesha. Nimba ari ukunyaga canke kwiba, hari abantu bataronka amahoro bativye, babonye amahera ya mugenzi wabo batayasiga, baguma bagira utuntu tudufrode, ugasanga vyaragutsinze. Ibintu mu matanye, naho uvyihana urabisubiramwo. No kuvuga ugasanga uracyari mu rusengero umeze uko, ubukiri imbohe, ubukiri umunyavyaha. Nta bugingo bwoba mu muntu ameze uko. Hari abashobora kubohwa n'ubusambanyi, umuntu akabohwa n'ubusambanyi kandi amaze imyaka myinshi mu rusengero. Ico ndiko ndakubwira, utaravyihana wongera uronke inkomezi zo kubinesha, ku buryo uganza umubiri wawe, ukirinda ukwipfuza kubi kose. Ntushobora kuronka ubugingo mu mutima wawe. Ushobora kubura umuntu akunda amahera, wirukiye wumvise ifaranga hose, ntushobora kwiyumanganya. Ico nshobora kukubwira muri uno mwanya nuko ata bugingo bwoba muri wewe, utaririnda ukwipfuza kubi kose. Rero mu ncamake nagomba gusangira nawe rino jambo rivuga riti ubugingo bw'umuntu ntibuva ku bihinda by'ibintu atunze, ariko ubugingo buboneka mu mutima wihanye neza, umutima wihanye ivyaha, ukagwa kubinesha. Uronka amahoro menshi, ukaronka umunezero mwinshi, ukaronka ubugwaneza bwinshi, ukaronka urukundo rwinshi. Mpwemu w'Imana akaza muri wewe, ukaronka ukwidegemvya ko muri Kristo Yesu kuzuye. Yesu aguhezagire, Yesu aguhe umugisha, akumpera ubugingo busagutse muri wewe. Imana iguhezagire.